woba ufise intege nke z'umutima, woba wifuza kunguka ubwenge. kaze mu kiganiro gaburira umutima wironkera ingaburo ituma umutima wawe utotahara. Matayo ikigabane ca 22. Yesu yongera kuvuganira nabo mu migani ati: ubwami bwo mwijuru busa n'umwami atahisha ubukwe bw'umwana wiwe arongora, atuma abagendanyi biwe ngo bahamagara abatorewe gutaha ubukwe banka kuza. Yongera gutuma abandi bagendanya ati: mubwira abatowe muti, raba amazimano yiwe yayateguye, ishuri n'ingumba vyiwe vyabazwe, kandi byose biratunganye, nimuze mutaha ubukwe. Ariko barirengagiza barigira, umwe aja mw'itongo ryiwe, uwundi mu bidandazwa vyiwe. Abasigaye bafata abo bagendanyi biwe, babakorera ibara, barabica. Uwo mwami araraka, ashuhura ingabo ziwe, aho nyabo bicanyi ayigiza igisagara cabo, maze abwira abagendanyi biwe ati: ubukwe burateguwe, ariko ababutorewe ntibari babukwiye. Nuko nimugende mu mayira abiri, abo muri buboneyo bose mubahamagare baze babutahe. Abo bagendanyi baragenda, baja mu nzira bakoranya abo babonye bose, ababi n'abeza, mu bukwe huzura abatowe. Umwami yinjiye kuraba abatowe, abonamwe umuntu atambaye impuzu y'ubukwe. Aramubaza ati: mugenzi wanje, winjiye ute hano utambaye impuzu y'ubukwe? Uno nawe arajoregwa. Maze umwami abwira abakozi biwe ati: nimumuboha amaboko n'amaguru, mumuterere hanze mu mwiza, niho hazoba amarira no kuryanya isya z'amenyo, kuko abatowe ari benshi, ariko abatoranijwe bakaba bake. Buno abafarisayo baragenda baja inama ngo baronke ingene bomutegera mu majambo yovuga. Bamutumako abigishwa babo hamwe n'abantu ba Herode bati: mwigisha, turazi yuko uri umunyakuri, kandi ko wigisha inzira y'Imana vy'ukuri, kandi ko udatinya umuntu n'umwe ku kigohe, kuko udatinya ijunja ry'abantu. None utubwire, wiyumvira ute? Biremerwa gutanga ikori rya Kaisari canke ntivyemerwa? Ariko Yesu amenya ububi bwabo, arababaza ati: mungereza ikiga mwandyarya mwe, nimunyereke ifaranga ritangwa kw'ikori. Bamuzanira idenariyo, arababaza ati: iki gishushanyo n'ibi vyanditsweko ni vyande? Bati: ni vya Kaisari. Ubu arababwira ati: nuko rero ivya Kaisari ni mubihe Kaisari, ivy'Imana mubihe Imana. Bavyumvise baratangara, bamusigaho barigira. Nyamusa abasadukayo bahakana yuko atakuzuka kuriho baza kuri we, baramubaza bati: mwigisha, Mose yavuze ngo umuntu niyafata asize abana, mwene nyina acura umugore wiwe, ngo ahonore mwene nyina. Iwacu arabavukana indwi. Uwa mbere yararongoye, arapfa, maze kuko adasize umwana, umugore we amuraga mwene nyina. Nuko n'uwa kabiri n'uwa gatatu biba bityo gushitsa ku w'indwi. Hanyuma ya bose nyamugore arapfa. None mwizuka azoba mukande muri abo uko ari indwi, ko bari bamufise bose. Yesu arabishura ati: mwarazimiye, ko mutamenye ivyanditswe n'ubushobozi bw'Imana. Mwizuka ntibazorongora kandi ntibazoshingirwa, bazoba nk'abamarayika bo mwijuru. Ariko ivyo kuzuka kw'abapfuye ntaho murasoma ico Imana yababwiye, kari Imana ya Aburahamu, Imana ya Isaka, Imana ya Yakobo. Imana si y'abapfuye, ni y'abariho. Ishengero rivyumvise ritangazwa n'inyigisho ziwe. Abafarisayo bumvise ko Yesu yatangaje abasadukayo, bakoranira hamwe. Umwe muri bo umwigisha w'ivyagezwe aramubaza amugeza ati: mwigisha, ibwirizwa risumba yandi mu vyagezwe n'irihe? Aramwishura ati: mukundisha Uhoraho Imana yanyu imitima yanyu yose, n'ubugingo bwanyu bwose,
n'ubwenge bwanyu bwose. Iryo ni ryo rihambaye rya mbere. Hari irindi rya kabiri rimeze nkaryo, niri: mukunda abavukanyi banyu nk'uko mwikunda. Kuri ayo mabwirizwa yombi, ivyagezwe byose n'amajambo y'abavugishwa n'Imana niyo bifatiyeko. Abafarisayo bagikoraniye hamwe, Yesu arababaza ati: Ivya Kristo muvyiyumvira mute? Ni mwene nde? Baramwishura bati: Ni umwana wa Dawidi. Nawe arababaza ati: None Dawidi mu vya mpwemu yamwitiye iki umwami? Atuhoraho yabariye umwami wanje ati: Icara iburyo bwanje, ushitse aho nzoshirira abansi bawe munsi y'ibirenge vyawe. None Dawidi ko yamwise umwami, yoshobora ate kuba umwana wiwe? Ntihagira uwushobora kumwishura ijambo na rimwe, kandi uhereye kuri uwo munsi nta muntu yubahutse gusubira kumubaza ikindi. Matayo ikigabane cya 23. Maze Yesu abarira ishengero n'abigishwa biwe ati: Abahinga b'ivyanditswe n'abafarisayo bafise ububasha bwo gusobanura amabwirizwa ya Mose. Nuko ivyo bababwira byose mubikore, muvyitondere, ariko ntimukurikire ibikorwa vyabo, kuko ivyo bavuga atari vyo bakora. Kandi batekera imitwaro iremereye igoye itwara, bakayikoreza abantu ku bitugu, ariko ubwabo ntibagomba kuyikozako n'urutoke. Ariko ibikorwa byabo byose babikora kugira ngo barabwe n'abantu, kuko amambe yabo yanditswemwo amajambo y'Imana bayagira manini, ubuyonga bw'impuzu zabo bakabwongereza. Bakunda ivyicaro vyo haruguru aho batumiwe, n'intebe z'icubahiro mu nsengero z'Abayuda, no kugirwa ko bwakeye mu bibanza vy'ihuriro, no kwitwa n'abantu Rabi. None ntimukitwe mwigisha, kuko umwigisha wanyu ari umwe, namwe mwese murabavukana. Kandi ntimukite umuntu wo mw'isi data, kuko se ari umwe, ari uwo mw'ijuru. Kandi ntimukiyite muranzi, kuko umuranzi wanyu ari umwe, ari Kristo. Ariko umukuru muri mwebwe azoba umukozi wanyu. Uwuzokwishira hejuru azocishwa bugufi, kandi uwuzokwicisha bugufi azoshirwa hejuru. Muzobona ibara, mwebwe abahinga b'ivyanditswe n'abafarisayo, mwandyarya, kuko mwugarirana ubwami bwo mwijuru imbere y'abantu, kandi ntimubwinjiramwo ubwanyu, n'abagomba kubwinjiramwo ntimubakundira. Muzobona ibara, mwebwe abahinga b'ivyanditswe n'abafarisayo, mwandyarya, kuko mukirya ingo z'abapfakazi musengesha menshi muhumba. Nico gituma muzocirwa urubanza ruruta izindi. Muzobona ibara, mwebwe abahinga b'ivyanditswe n'abafarisayo, mwandyarya, kuko mukwiragira mu kiyaga no ku misozi ngo muhindure n'umwe w'idini yanyu. Iyo ahindutse, mutuma barusha kabiri kuba umwana wa Gehinomu. Muzobona ibara, mwandongozi zihumye, muvuga muti: uzorahira urusengero si kigoye, ariko uzorahira izahabu yo mu rusengero azoba yikwegeye umwenda. Mwabipfu n'impumyi, none ni ikihe gihambaye? Ni izahabu canke n'urusengero rweza izahabu? Kandi ngo uzorahira igicaniro si kigoye, ariko uzorahira ishikanwa ririko azoba yikwegeye umwenda. Mwampumyi, none ni ikihe ari gikuru? Ni ishikanwa canke n'igicaniro ceza ishikanwa? Nuko urahiye igicaniro abakirahiranye n'ibiriko byose, kandi urahiye urusengero abarurahiranye n'iyirubamwo, kandi urahiye ijuru abarahiye intebe y'Imana n'iyivyagirako. Muzobona ibara, mwebwe abahinga b'ivyanditswe n'abafarisayo, mwandyarya, mutanga 10 c'imbwija, anisi na kumino, ariko mwaretse ibihambaye vyo mu mabwirizwa, guca izibereye, imbabazi n'ukwizera. Ariko ivyo mwari mukwiye kubikora, vya bindi navyo ntimubireke. Mwandongozi zihumye, muramimina gatuku, ariko ingamiya murayiyongobeza. Muzobona ibara, mwebwe abahinga b'ivyanditswe n'abafarisayo, mwandyarya, kuko mwoza igikombe n'inkoko inyuma, ariko imbere vyuzuye ubwambuzi n'ukutigarura. Wa mufarisayo uhumye we, banza woza imbere mu gikombe no mu nkoko, inyuma havyo naho habone kwera. Muzobona ibara, mwebwe abahinga b'ivyanditswe n'abafarisayo, mwandyarya, kuko musa n'imva zihomeshejwe ingwa,
ziboneka inyuma zisize ariko imbere zuzuye amagufa y'abapfuye n'ibihumanya byose. Namwe niko muri, inyuma mubonekera abantu muri abagororotsi ariko imbere mwuzuye uburyarya n'ubugarariji. Muzobona ibara mwebwe abahinga b'ivyanditswe n'abafarisayo mwandyarya mwe, kuko mwubakira imva z'abavugishwa n'Imana, mugashariza ivyibutso by'abagororotsi, mukavuga muti iyo tuba twariho muri ico gihe ca basogokuruza ntitwari gufatanya nabo kuvisha amaraso y'abavugishwa n'Imana. Uko niko mwiyagiriza ko muri abana babisha abavugishwa n'Imana, none nimwuzuriza ingero ya basogokuruza banyu. Mwanzoka mwe, mwabana b'inzoka, muzohunga muta urubanza rwa Gehinomu. Ehe ngira ntuma abavugishwa n'Imana n'abanyabwenge bo n'abahinga b'ivyanditswe, bamwe muri bo muzobica, mubabambe, abandi muzobatonagurira mu masengero y'Abayuda, mubatuza mu bisagara byose, bitaye ko muzokorwa n'amaraso yose y'abagororotsi yaviriye ku isi, uhereye ku maraso y'Abera umugororotsi ukageza ku maraso ya Zakariya umwana wa Barakiya mwiciye hagati y'aheraho urusengero n'igicaniro. Nababwira ukuri, ibyo byose bizoshika ku b'iki gihe. Ewe Yerusalemu, ewe Yerusalemu, wica abavugishwa n'Imana ugatera amabuye abagutumweko, ni kangahe nagombye gukoranya abana bawe nk'uko inkoko ikoranya imiswi yayo yibundikira mu vyubi vyayo, ntimwakunda. Raba inzu yanyu muyitanywa ari umusaka, kuko ndababwira yuko mutazosubira kumbona kuva ubu kugeza aho muzovugira muti hashemezwe uje mu izina ry'Uhoraho. Nagomba ndababarire, Yesu niwe nzira n'ukuri n'ubugingo. Nta n'umwe ashobora gushika kwa Data atari wamujanye. Oya, bishoboka. Yesu niwe nzira n'ukuri n'ubugingo, nta n'umwe ashobora gushika mw'ijuru atari wamujanye. Oya, ntibishoboka. Yesu niwe nzira n'ukuri n'ubugingo, nta n'umwe ashobora gushika mw'ijuru atari wamujanye. Oya, ntibishoboka. Umuntu wese ararata akabifata ibisanzwe, ntazobana nawe mu bwami bwiwe, ahari kwarategura amazu. Umuntu wese ararata akabifata ibisanzwe, ntazobana nawe mu bwami bwiwe, ahari kwarategura amazu. Nshuti yanje, suzuma ingeso zawe, ntuzohavugirwa ngo mviraho sinigeze kukumenya. None ga nshuti yanje, suzuma ingeso zawe, ntuzohavugirwa ngo mviraho. Mukunzi wahisemo kubana natwe muri iki kiganiro Gaburira Umutima, turagushimiye. Ukaba ufise ikibazo canke wifuza kutwunganira,
duhamagare canke urungike ubutumwa kuri 76 ubusa 61 ubusa 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 canke kuri 76 ubusa 69 ubusa ubusa ubusa. Imana iguhezagire.